pompa hariya, ipompa hejuru, igapompa hasi, ibugi gakati bubafu, yego, ikaduga, ikamanuka. Izo biriko kamera ngaha zifasha kuraba donc gukoresha iyo intelligence artificielle kugira irabe mbega igiterwa kimeze gute. Munsi y'amababi nta tugi tudukoko twoba turimo, bibaye ngombwa ikacitera ipompa. Kuvuga izo bifise ivyo bikorwa bitatu: kubagara, gupompa no kuvomera. Urumva yuko izo biri kiratanda gusubirira umu agronome bwiwe, mugabo akaba ari n'umurimyi. Urumva abo ivyo bikorwa byose iri kirabikora ari imwe, ni byinshi. Bona yuko izo bifise panneau solaire, zo biriko panneau solaire zogenda iriro charge. Intumbero ni ya ni yuko imashini izoshobora gukora ijoro n'umurango, kuko imashini ntiruhuka, ntisaba impembo. Urumva yuko kandi uretse n'icyo woye ibinyarutse gusumba umuntu. Nk'akarero nko kubagara nk'umuntu afise amahegitari 10, gushiramo abakozi 100 nuko nshiramo irobo 5, sico kimwe. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye, ndawe kuri micro ni jewe nyene juste gale cadre fumoresha aka Black Mansion Black behind the camera. Mwita umusaza ndakubwira ko byamaze komera, ndagukuye ahuri ndakuzana handi bantu b'Imana, ndakubwira ko tuje kuraba Umu JEUNE akora amarobo aciye ubwenge. Ego mwari bwavyumva mu Burundi birahari. Tugomba tuje mu nzu y'ubushakashatsi yitwa Robotics ko kuri ahandi. Bega iyo nzu y'ubushakashatsi basanzwe bakorera y'ubushakashatsi nyabaki, bafise intege yahe, bagomba gushika kuki? Bega izo robo, izo machine ukora irobo mu nyumbuka y'ubwenge bigenda gute? Bega ubwo bwenge buje gufasha ku Burundi kugira ngo dushobore gushika kuri yambona kazoza 2040 Burundi igihugu cifashe, 2060 Burundi igihugu giteye imbere, mu gihe dusigaje imyaka 15 gusa kugira ngo dushobore gushika ku mbona kazoza 2040 Burundi igihugu cifashe. Murabona ko ibijanye n'amarobo aciye ubwenge ishobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika ku mbona kazoza vyoroshe. Ndakubwira ko vyamaze komera. Cyo nitwa juste gale academy from Warsaw aka Black Mansion Black. Nigwa sanga ritukuye izoba ryagiye mu isabuni kwa kuri ahari kumana naje. Akubwira ko ndi kumwe n'umuhinga umushakashatsi nawe subundi bamwita Akimana Ahmed. Ndakura musa bwana Ahmed. Mwaramutse neza. Bizera kumeze neza cyane gose. Tugusaze mu nzu y'ubushakashatsi. Ego hani muri Robotics. Karibu cyane. Iyo uri ngaba wimva gute? Ibintu biba biri kuyindi impoemo nkuko usanzwe bivuga. Impoemo idasanzwe. Ego. Mwakoze kutwakira hano mugira ubushakashatsi. Mwakoze namwe kutugendera. Karibu kandi. Iyo umuntu avuze Robotics atahuriki. Robotics ni entreprise ikora mu kubaka amapare électrique, informatique, mugabo cyane ikorera cyane ubushakashatsi mu byo kubaka amarobo. Mugabo ayo marobo nayone akaba ari amarobo yo gukorera cyane mu burimyi na cyane byo kubagara, gupoma no kuvomera. Aho niho turiko turakorera cyane. Aho ni muri Robotics. Kubera iki mu marobo mukora mushima guhagarara cyane kubijanye n'uburimi? Burya imbere ya byose nta muntu atera imbere ashonje. Nta n'umuntu yokubwira ngo yokwiyumvira neza mu nda harayose. Rero tugiye kubiraba tugasanga mu burimyi niho hari ngo mushinge wa byose, kuko ugiye kubiraba utanga service atanga service, mugabo hariho umurimyi ategerezwa kuba yarimye. Twe twiyumviriye tutireka rero dukure mu nzira iki kibazo turiko turabona uno munsi. Abantu bariko baraja mu bisagara, abandi bariko bariga cyane,
abazoja mu mirima mbega ni bande ico kibazo ninda azocishura mu minsi izoza niho rero twaciye twiyumvira ati reka tube turabikora hakiri kare dukora ama mashini azosubirira wa murimyi agende amufashe gukora mu gihanda ciwe ku muvuduko munini kandi akoresheje uburyo buke kandi yimbure cyane aho niho twisunze tuti aho niho twokorera cyane gose ndabumva neza mukora amarobo arimo amarobo dukora nayo gupompa kubagara no kuvomera ariko no kurima nibaza yuko mu minsi izoza tumaze gutera imbere bizoja mu migambi turabe yuko twobikorera ko navyone ariko ikintu maze kubona nuko ibikorwa ico gupompa kuvomera no kubagara ahanini nya nico gikenera abantu benshi umwanya muto kandi kigakenera novuga ati n'ubwenge bwinshi ico no kwita precision rero nico gituma turiko twisunga cyane ngaho onye kugira ngo abariho dukorera gose imbere ko tubandanye na anti robotics tugaruka gatoya Akimana Humeri ninde Akimana Humeri n'umurundi yavukiye imyaro mu Bisoro hanyuma araza aha mu gisagara naje kuhiga ndaha nongira maze guheza amashuri niho ndiko ndarondereza ubuzima jewe nize electricité industrielle mu ntonze ya muri secondaire muri kaminuza cangira génie logiciel hanyuma maze guheza mu gitabo cyo guheraheza kaminuza nakoreye kuri robo ishobora gufasha gutegura amamina ariko ndabona yuko ku by'ukuri bitazohava bigira ico bifashije kinini na cyane cyane ugiye kubiraba yuko nkungaha mu gihugu ubuye hari amahoro naciye ngira ati reka ahubwo nkorere cyane kuri iki gisata kuko abantu bucyo bakeneye n'iterambere reka nkorere rero ku burimyi abantu bamaze kuba bameze neza mu nda nta kizobuza yuko baziyumvira ku migambi y'iterambere minini yindi ndabumva neza ari mwifuza ko umuntu wose uronka ico ufungura yego na cyane cyane kandi uretse n'icyo ye n'umufuko wose uronka ifaranga kuko yego urimye ntarimo ivyarya gusa agaburira n'abandi hama kabika kanoti wow yego muravyumviriye cyari byoroshe umurundi kwiyumvira gukora robo cyabaje mu buti hamwe no kubesha ngo vyari byoroshe noba mbeshe cyane kuko igihe nabitangura noba mbeshe ndakubwiye yuko narinzi ingene robo yubako nta kintu na kimwe nari ndabizi kuko nizi by'abandi bize je nize ha mu Burundi kuri Université d'Irak yego abo twigana n'abakora ama site web ama application ama logiciel gutyo mugabo kuva nkiri umwana nkaba nari passionné n'ibya electronique cyane gose kuko je kuva muri primaire namye ndumuntu ashaka agerageza utuntu naturiya hanyuma hagera yuko mpeza mvuga ati je ngomba mfashe fatanye bimwe nize muri génie logiciel ndabifatanye na bya bindi nkunda hama nkurikiye numva abarundi bagiye muri Etats-Unis ngo bagiye muri competition ya robotique mugabo baca baranyika jewe rero ngira kubyukuri mbega burya baranabikora ngaha mu Burundi cyamugatireka nanje nkori yiwanje hanyuma tuzoshire hamwe turabe wakoze nyayo cyandaja byansabye yuko cyamfata hafi kiringo cy'imyaka nk'ibiri niyugaranye ndiko ngira iki ubushakashatsi ijoro n'umurango kuko nabashobora gukora nka 2 jours ntajyamye hacanza kuruhuka ku munsi ugira gatatu nagize imana yuko internet yari itanguye kuza n'ama smartphone yaratanguye kugira kuboneka naragira aho shirshi cyane gose mu nyuma rero ndagenda ndabikora ntangura kubona imiryango yiyugurura buhoro ngena ndatahura nagiye kugira gupresenta muri 2020
hope ikora. ndakumva neza wabaye mwigisha wawe mu bijanye n'amarobo Ego kubera byasabye ko mbo mwigisha wanje kuko nta wundi nari kuja kubaza mu Burundi nta numwe yari bwagikora kandi no hanze ugiye kubiraba bakwerekanye nibiri ku rwego rwo hejuru udashobora gutahura kandi bisaba n'uburyo burengeye ubwo nari mfise byasaba yuko niyumvira nti mbega ndabiye ku byo mfise ubu nokora gute ico nifuza ndavuga ati byanka byakunda je ngomba ngerageze kandi nzoteba ndabishikiye arabikoze birakunda ngera gushika muri iyo 2021 fisa karobo gashobora kudetekta ikintu c'icuma gushika ku santimetero 18 mu kuzimu kikoresha katagenda karigonga ko nyene kitwara kabonye ikintu imbere kakikatisha kakirondera inzira kakabandanya kandi nkoresheje uburyo niyumviriye jewe nyene yego ndakumva neza wakoze akarobo ko turonkera ubutare gushika ku metero 10 zo mu kuzimu imetero 10 ni nyinshi imetero 10 ni nyinshi yego gusa ko kakora ku metero ku santimetero 18 yego ariko uretse izo santimetero 18 ubuye no shobora kuba nokora gushika nko ku metero nkaba no shobora kumva ikintu ubutare buri ku metero niburi yego turi mu gihe ata kujyana cartography tudafise neza mu gihugu ahantu tuzi neza mu gihugu cyose tudakekeranye ko uburundi bwose hari ubutare n'atari ubutare ariko hariho n'ahazwe tuvuge ko mushoboye kamwe vyokunda mushoboye gutuma Burundi tumenya ubutare bwose dukeneye aho buri ico kibazo kiragoye kwishura uti kubera iki ubutare buratandukanye hari ubutare bw'icuma n'ubutare atari ubw'icuma hari ubworoshe kudetekta n'ubundi bugoye ariko uno munsi kuba tudafise novuga igicapo cyahari ubutare bwose nibaza yuko icari gikorwa cy'igihugu ariko ubwaco bishatswe byoronkwa jewe nk'ubu we nka jewe cyo nofasha muri kano kanya nico gukorera apareye wa wundi ari karimba nkamufasha kumenya nk'ubu we ariko yembe nzahaba ati barabafirira bandanya gushika ku metero nka hamwe yoba icitse ati bandanya wimba honye imbere yaho ifirira bandanya ati bwa bwato burimwo ubutare burahari ngaho imbere yego ati we bandanya ico nico noshobora kuba no bafashako muri kano kanya kububakira iyo apareye wow yego vya bintu birakomeye si bito biko biza ku yindi poeme idasanzwe murakoze robo ya mbere idetect icuma vyabandanyije gute ariko imbere ko tumenya vyo kubandanya hari igihe umuntu atangura umugambi akiriko arawugerageza ugasanga hari abwiye umugambi ugasanga mu cintege byari nako ndiyumvira nti umuntu yiyumvire gukora indege uwo bari bwicaranye imbere ko ayikora akamubwira ati nzokora ikintu kiguruka ntiyamufashe nk'umusatsi dusangize nawe yarabakubona nk'umusatsi byari bimeze gute jivye nariko ndakora nobabwira yuko ku by'ukuri nta n'umwe yabitahura haba mu muryango kuko jewe nkiri muri primaire gushika muri secondaire mu cumba namana y'akameza ko gukorera k'ubushakashatsi imyaka yose niyize kuva primaire maze gushika muri universite hoho byabaye ngombwa ko ndanimukira muri saro ariko nsubiye inyuma ndibuka yuko papa wanje akiriho ntitwabihuriza ko cyane kuko yagira ati je nakumanukanye kugira wige rero nico gikorwa ufise nyamukuru ariko bikananira ingene nshobora kubana niyo nako katima kaguma kangira tiga hari akantu kashasha nk'ubu kagerageje byo kokunda bikanyankira akamasanga n'ubundi ibyo begeranije bagata n'ubundi byasubiriye kugwira rero nkama nisanga uwo mutima bikangora ingene ndawugwanya burya impano biragoye ingene ushobora kuyigwanya yo nyene iricira inzira washaka burya
kujya tutazi igituma tuza aha ku isi umuntu arafise ikintu aziraho rero iyo rero umaze muri wewe kuciyumvamo gutangura kuciyumvamo biragoye kucica abacintege ni benshi nk'ubuye nk'akarorero jewe hariho nk'umugransere yagira dote akiyumvira ati none ciwe nibaza gufata amafoto amasanamu hanyuma bakabona tuntu tw'utwuma akosha tubate ngaha muri salo biza kugenda gute ndababwira ati buryaye nuko bataza agaciro k'ibi ndiko ndakora n'ahandi ho nibyo bari guhera ko gufata mu mafoto kugira ngo mu myaka izoza bamaze kubona ingene ibyo bintu icyo byavuyemo bazogire bati warabona kure rero abaduca intege ni benshi mugabo bo byarananiye ingene nshobora kubivamo n'ingene nshobora kubyikuramo kubera yari paso ni paso yego murabandanya iki ubushakashatsi bwacu bubandanya gute imbere ko mudutembereza muri laboratoire yanyu maze guheza gukora ya robo ya mbere nkabona yuko ku by'ukuri ntoyikoresha byoroshe mu gihugu kirimo amahoro nkaca ntumbera mu by'uburimyi naciye ntangura kugira ubushakashatsi ku irobo ishobora gupompa imirima ndayigerageza mugabo hageze muri 2022 innovation week ibaye ndajyamo ndagira competition ndagira imana barantora ndaronka agashimwe maze kuronka agashimwe naciye mvuga ati okay ubu rero bimwe nahora nifuza yuko nokora biri ku yindi level reka ndabe ndabishiremo uburyo niho naciye ntumako iyi imprimante 3D ubona ngaha ca ndatumako hariho ibindi byuma ngaho ubona n'ibindi bitandukanye uno munsi bikiriko biramfasha gukora irobo zisununuye hanyuma ca ndagenda ndatangura ndaza ndakora mu nyuma hariho tundi dukompetition twagiye turaba nkaza ndagira imana nkarengana ndenganye n'ubundi nkaca shiramo umutahe nkakaduza ni naho nico gituma ubona bimaze umwanya muremure abantu bumva ngo ndiko ndakora amarobo mugabo bakaba batayabona kahereye hasi mugabo nkagenda ndagakuza gushikaho ibarobo kabisa nyayo no munsi rero abangeze ku irobo nyayo ishobora kuba ipima hagati y'ibiro 70 na 80 ikoze mu cuma ikomeye bishobora kuzoja mu murima igakora aho niho tugeze uno munsi bwabaye novuga ati yankeze ikero ubwo bireha nagiye ndakera ubwo bireha mugabo nza ndikuza buhoro gushika uyu munsi murashobora kudutembereza mukatwereka bimwe mu bikorwa muriko murarangura ngaha mu bijanye n'amaro yego Ahmed aha naho tukaba tugeze aha ni muri anti robotics yego ni mu gikoni cya anti robotics kabisa ngaho ubona niho nyene hiyumviririrwa niho kwiyumvirira niho kugirira imigi umuntu akaraba ati mbega icyo nshaka gukora ndagikora gute ndagikoresha iki yego hanyuma kivuye ngaho kikaja gushigwa mu ngiro nk'ubu nk'akarorero nk'iyi mpene nko kugira gusohora iyi pièce yego ni pièce imwe ya robo iri en plastique ndagenda nkayigirira design urabona nko ngaha yego nkayigirira design mpejeje kuyigirira design nkaca nkagaruka ino mu yindi logiciel ikameta ku general fichier yego ikorana na imprimante 3D yego hanyuma rero nkaca ngira nkaransa impression nayo ndayirungitse ca ndayikurikiranira ngaha ndabona yuko ukaraba ingene biriko biragenda ndashobora gukurikirana
ingene ingene iza kuimprima kuva ku ntango gushika ku mpera. Ego. Ariko mankeneye kumenya nk'iyo ugomba wa imprime nk'icyo cyuma ugomba ukore. Gifasha iki mwaya marobo nk'umwizi robo uri kurakora? Muri kano kanya akangomba ku imprima reka ndakwereke nk'akarorero aho maze kugakoresha. Ego. Nagace kamwe ngaka ngaha. Naka Ego. Urabona yuko ari kamwe mu bufashe iki cyuma gifasha gukata ipine, gafasha ipine gukata. Wow. Urabona yuko naga pièce kari en plastique. Ego. Mugabo bisaba yuko ndinda kwikorera ntarinze kugura canke kuja gukata ikindi kintu. Vya bintu birakomeye. Ahantu turabona ibintu bikomeye byo mu buhinga, turabona ibintu bijanye n'ibintu menga na maradiyo, sinzi ivyo ari byo. Ibi navyo ni bikiga chef. Ibi n'utwuma twinshi dutandukanye nkoresha mu kugira ngo ngire ibyo nokora. Ego. Hariho washaka nk'utu nk'aka nakafasha kugira control moteur. Ego. Nkagira servo moteur. Hariho ababizi ico bita servo moteur. Ego. Akanaga carte kamwe nshobora gukoresha ahantu ariko ndakagira kw'intunze ubushakashatsi ngene nshobora kukameliora. Ego. Murabona ama pièces menshi atandukanye, haba yama bimwe bita ama transistor. Ego. Aha murabona nka iyi ni moteri. Ni moteri imwe bifise kamoteri ndani gatonya mugabo ahanye mu gusohora bisa kaca gasohorana inguvu. Ego. Aka moteur de précision. Busigaye abari ubukoresho busanzwe umuntu akorera ku bushakashatsi, haba carte dutandukanye nk'aka naga carte Arduino nubwo nkoresha mu kugira ubushakashatsi. Ino hariho carte nk'aka naga carte bita Raspberry na ka ordinateur. Ego. Na ka unité centrale gasanzwe gashobora gukorana n'imashini bisanzwe nk'uko kwiyi. Ego. Nshirako ekra gusa clavier na souris hama kagakora. Azoba ari kamwe mu bizoba bigize robo. Ibisigaye bindi abarudu pièces dutandukanye nkoresha mu by'ubushakashatsi. Ego. Urabona yuko yatanguye kugira nta muri ko murakora ya pièce. Yatanguye iyi ni pièce izokora kuri robo. Yego. Irayifyatura kabisa, yo nyine kayifyaturira ihereye ku ntango buhoro buhoro ikayibumba mpaka ikayiso nkaca ndayikura ko ari pièce ikwiye. Wow. Yego. Ibi byose bihera mu mutwe hamugacuza ngaha muri laboratoire yawe. Yego. Ubushakashatsi. Bankeneye kumenya biba twari inguvu zingana gute kugira ngo ubushakashatsi mushobora kubushikako. Ubimenya gute kugira ngo ututuru twinshi tuba turi ngaha dushobore kuvamwo robo ishobora kubifisha ubwenge ikikoresha ata muntu ariko arayikoresha? Bisaba yuko utangura gutahura mbega robo niki ikora ikozwe niki. Robo hariho igice materiel, ico gice materiel naco kikaba kigabuye mu bindi bice. Hariho ikiyubatse ikikizo c'inyuma novuga ati ni chassis canke carcasse. Ego. Urabona yuko nk'iyi yubatse mu cuma yose. Hakaca haba rero na parti yindi electronique ikoresha amakompoza electronique, amakarte atandukanye, amasiriko atandukanye nk'akarorero nk'iyi hinye canke iyo. Hakaca hakurikira n'ikindi gice informatique ari naho haca hajamwo bimwe bya logiciel izoyifasha kumenya ingene ikora gukora. Hakaca hongera hakajamwo ca gice ca intelligence artificielle mu kugira ivyikora biri mu bwenge, kumenya ubwenge donc kugira ngo imenye ivyo iriko irakora. Hanyuma
ibyo bice byose ubishyize hamwe bica bivyara ya robo. Mugabo rero igice cyose gisaba kucigako ukagitahura hama ukagikora. Nk'akarorero fata nk'iyi pine, ipine kugira rikate ubanza kuraba uti mbega ipine rikata gute, mbega nzomenya gute yuko ryakatiye iburyo canke ibubamfu. Bisaba yuko ribanza kumenya aho riri, kuko kugira umenye yuko uji ibubamfu bisaba yuko umenya yuko wari iburyo. Ico urumva yuko uciyumviriye uco wiyumvira mbega none nzomenya gute ko ndi mu buryo. Ico yihereza ico bita capteur. Iyo capteur niyo izoyimenyesha ati uri kuri angle kanaka. Hakaca hakurikira kumenya mbega mu kugira ngo izokate nzobigenza gute, ivyuma nzokoresha azoba ari ivyaha. Niho haca haza kwiyumvira igicapo rusangi cyaryo, ingene rizoba rimeze, ingene rizoba rihagaze, ivyuma rizoba rihagaze ko, ingene bizoteraterana, imoteri zokoresha kugira rikate. Ibyo byose urumva yuko wicaye uravyiyumvira hama ukabishira mu ngiro. Uhejeje kubishira mu ngiro uca ugenda kugira uti mbega naho izomenya gukata gute kugira ngo imenye gukoresha ya capteur, imenye gukoresha ya moteur, imenye kumenya aho itumbereye. Bica bisaba ko uca urihereza ubwenge burimenyesha ingene ivyo byose rubikora. Ari naho haca haza ca gice ca programmation. Ivyo byose rero uko niko umuntu agenda aravyigako, akagenda arabikorerako, hanyuma agateba agashikira ku kintu gikora kiri ngaho gifise akamaro. Wow. Yeah. Irobo ukayiha ubwenge. Yeah. Mbere igashobora gukora ibinyarusa umuntu atari kunyarusa mu mwanya mutoya. Turasubira tukagaruka. Ubwo rugamba iyo uri wenyene nko rush rugutwara ikiguzi kingana gute? Sinobesha ngo ruroroshe haba na gato. Ikiguzi biri gutwara umwanya, bigatwara amafaranga, birasaba yuko ubihereza umwanya wose, ukirinda no gusamara. Ariko nyene mu gihe utaburaronka abafatanya bikorwa bavuga bati twe tugomba tugukemurira ikibazo kijanye n'ibyo buryo, wewe genda wicare ukore kubijanye n'ibyo kwiyumvira, abandi nabo bakore byo kubishira mu ngiro. Urumva yuko umuntu bisaba yuko nyene agerageza akakira ubwo bireba. Ntari gudebukirwa. Oya ntibikudebukirwa noba mbese vraiment yuko noba ahoba hashika nk'igihe nkadebukirwa, kuko ni igikorwa c'imva mutima. Sinovuga ngo nico ndiko ndakora kubera, oya ni imva mutima. Rero iyo ikintu kiriko kiva ku mutima biragoye kudebukirwa, gusa bisaba inguvu nyinshi. Ariko rero nta nico buza yuko habonetse waho ndavuga ati wowe rero uwo mugambi wawe ndabona yuko ari mwiza cyane, wowe raba wiyokipe n'ibyo kwiyumvira, jewe kijanye n'uburyo nta ngorane. Nihagera yuko tugira ico dushikako tuzovugana ingene bigenda. Urumva yuko byo ari byiza gusura. Umuhungu w'imwara akoze irobo ifise ubwenge. Tubwiye ntiharigere rimwe na rimwe bishobora gushika ugasanga aho mwakuranye bakubonye nk'iveju bavyakira gute? Ego bo ugiye kubiraba inzira nahisemwo canke inzira yampisemwo, novuga yuko isa n'iyisa kubera abo twaciye mu nzira imwe. Yego. Haba mu mashuri, haba abo twakuranye canke twiganye, nta numwe yigeze afata inzira inasa niyo nahisemo. Mugabo sinobesha ngo nikivejuru, umwe wese afise umuhamagaro wiwe Imana yamushizemo. Sinovuga ngo nyene hari habumva umenga biratangaje ingene umuntu ashobora kuca mu nzira imwe n'abandi hama agakora ibitandukanye nabo. Ariko ivyo oye je ndabigira ati ni kubw'Imana. Wow. Turabe aho igejeje. Ego.
urabona yuko nk'ubu aho imaze kugeza biza kudusaba kugira igaheze yego amasaha 2 n'iminota 46 aha kuri taburo ari kwereka neza yego ngibi biba biriko ni 2h46 minutes niyo kaza kumara ngo uzobe wahejeje gunyanyura yego izo bejeje kugafyatura yego n'amasaha 2 n'iminota ariko urabona yuko ari akantu gatonya mugabo ikagafyatura umwanya muremure hamwe umuntu aronse imashini zinininya zishobora gukora nkaha muri aya masaha abiri zikaba zikoze nk'ubushika nk'igihumbi umva yuko byo bari byiza cyane naho tuguma dusaba ati abanyamitahe zani mitahe dukora ibyunguka kabisa turabe yuko twoteza imbere ubushakashatsi ubuhinga ndetse n'igihugu yego nuko turabandanyije hari abantu batabona uruntu ruri imbere yawe ahantu tuma dushike ni hehe narijya ikintu kubatakizi baraza kutubwira ariko vyongeye tubwire wowe nyene wadukoreye iki kintu muri kano kanya rero Gaël yego iyi ni ya mashini robo ndiko ndakorerako iyi niyo izokora bya bikorwa nama ndiko ndavuga haba kubagara kupompa no kuvomera kandi kacibikora yikoresha inakoresheje bwa buhinga bwa none bita intelligence artificielle mu gufata amasanamu ikaraba yuko igiterwa kitagwaye igasubira ikayarungika igatanga n'ama proposition muri kano kanya ico ndiko ndagira nuko ndiko ndayikorera kugira ngo mbanze ntangure n'igikorwa cyo kupompa ndetse no kuvomera rero nkuko uri kurayibona sinovuga ngo yubatse nk'akaduga yego oya kuko yubatse mu bundi buryo kuko umuduga urabona yuko abari iba yubatse ku kintu kimwe amapine basa n'ayari hamwe rero ingene nayubatse niyumvire yuko ahantu mu murima ishobora kuba hahengamye cyangwa hatagororotse kugira ishobore kuzoshobora kwiyadapta nagize ku buryo nk'ubu urabona nteruye nkiri urabona yuko amapine 3 yose ari hasi urabona yuko bizoyifasha ku buryo iciye ahantu hahengamye igumana equilibre ubu n'uburyo bukoreshwa muri NASA muri bijya byo kugira amahobo aerospatial arungikwa hejuru notama nkaya ariko ararungika mu kwezi cyangwa muri Mars nizirobo za ubuhinga ubunyene nibwo bakoresha kuko n'ubuhinga bufasha ahantu hari accident gushobora kwiyadapta ikagira equilibre atangorana ikindi naco nuko iyi robo abona yuko izo ifise panneau solaire biriko panneau solaire zogenda iriro charge intumbero ni yuko imashini izoshobora gukora ijoro n'umurango ku murango iri kirakora nimba nayihaye umucanwa wa rigide zigasharja mwijoro izoba yanagira bika gacanwa kimishwarara y'izuba buhoro buhoro hanyuma ikacibandanya ikora ntumbero ni iki ishobora gukora ijoro n'umurango kuko imashini ntiruhuka ntisaba impembo urumva yuko kandi uretse n'icyo woye ibinyarutse gusumba umuntu nk'akarero nko kubagara nk'umuntu afise amahegitari 10 gushiramo abakozi 100 nuko nshiramo irobo 5 sico kimwe iyi urumva hagiyemo 5 zikora zinyarutsa kandi zigenda ziranakubikira n'amasanamu y'ibiterwa byawe ku buryo uzogira prevision kandi ukashobora no kuraba hagati mu murima karabiti mbere burya ntangwara iratangura irikiri iraduka mu murima hagati mbega nta dukoko dutanguye kurya imirima ikazira kurungikira bibaye ngombwa ikacitera ipomba ukuvuga izo bifise ibyo bikorwa bitatu kubagara gupompa no kuvomera igapima ahanye murabona yuko ndiko ndagerageza kuyubakira ukuboko kuzoyifasha kuraba hirya hino guhindukira kuraba izo biriko kamera ngaha ziyifasha kuraba gukoresha
iyo intelligence artificielle kugira irabe mbega igiterwa kimeze gute munsi y'amababi nta tugi tudukoko twoba turimo ndamumva neza ino mashini igiye mu murima izobije kugira ngo ifashe ikemure ikwereka ibibazo wowe nyene n'umurima udashobora kumenya mu gihe ishikaho aho utoshika neza cyane kuko urumva igenda igapima ingwara igenda igapima iti mbega harumye cyangwa amazi aracyarimo kugira ngo ntangure kuvomera muri icyo gihe nyine ikaba ishobora kugenda ikagenda irabagara no kuvuga intumbero ni yuko ihakwa gusubirira wa murimyi umwe yari ko aragenda kubagara avuga ati ngiye mu murima ngiye kuraba mbega nta byatsi birimo akagenda arabagara mugabo adashobora kumenya ati mbega harumye hagize gute n'ibintu byo kurindira imvura kandi ibyo nivyo dukeneye kugira gukuraho yuko umuntu atarima kubera arindiriye sezo ashobora kurima umwaka wose kandi avuga ati je nzokwimbura nukuvuga nk'ubuye jewe ndima nkabanzi yuko nzovomera umwaka wose urashaka kurima kandi ukimbura iyi mashini ashobora kuvomera kuvomera no gupompa bujyanye birasa kuko mu gihande cy'amazi haje umuti urumva yuko kuvomera no kubaga no gupompa birafitaniye isano hanyuma icyo kubagara nico gisaba ubwenge cyane kuko bisaba gutandukanya igiterwa n'icyatsi hakarandura icyatsi ugasiga igiterwa ikindi ni kumenya ingwara gupima kuraba ugapima ukavuga uti aha igiterwa kirashobora kuba kigwaye haratanguye kwa hariho akagwara gatanguye kwaduka hariho udukoko dutanguye kurya ibiterwa aha hagati ndabona menga hari ahantu ntubuye abava ruguru barabizi ico bita imfuku harimo imfuku mu murima ndabona yuko hariho ibiterwa byatanguye kuma hariho ibitanguye kona gutyo urumva yuko ni mashini imaze gushika mu murima ikabishobora gukora imashini ifasha cyane gose no munsi risubira yuko no kwisi ntaho barabikora babishikira bavuga uti ubunye aba nibo babikora bonyene nukuvuga ni ikintu ciza cyane cyofasha haba ngaha haba mu karere haba no kwisi nicyo tugituma tuvuga tuti agume baza n'imitahe dukora ibi bintu tubishire mu ngiro hakiri kare yego nimba atari banga iyi mashini ishobora gusubirira abakozi bari mu murima we hectare bangana gute ni benshi kuko imashini iyi ubwayo ufatiye ku muvuduko ugafata n'ibikorwa ishobora gukorera icyarimwe kuko nk'ugupompa dufata gupompa urabona izo pompa hariya ipompa hejuru igapompa hasi ibugi gakati bubafu yego ikaduga ikamanuka ikica kirengako kubagara gupima yuko harimo hatumye canke nukuvuga hari umunyota canke humye umukozi woronka ashobora kuko urumva yuko izobiri kiratanda gusubirira umuagronome bwiwe mugaba akabari n'umurimyi urumva abo ivyo bikorwa byose iri kirabikora ari imwe ni byinshi ni ibintu bikomeye cyane muri ko murabidusigurira iyi mashini urabona ko utwaye ingufu nyinshi iri kurabatwara ingufu nyinshi mwewe nko muri anthrobotics mbega mutegekanya hamwe vyokunda mukayishira ku mugaragaro kuyisangiza abarundi benshi bayifuza gute ryari hazosabwa iki ubwa mbere na mbere habonetse bisaba yuko turonka abashobora gushyiramo umutahe kuko habonetse umutahe ubwo nyene tushinga uruganda ruca ruzikora ari nyinshi sinomvuga ngo umwe wese azoca agenda arayigura oya ahubwo intumbero dufise niyo kugira gute ni yuko dukora nyinshi
hanyuma dufate nk'umugwiza mbuto kanaka canke ari koperative canke ishirahamwe rinininya rikorera ahantu hanini rishobora kugenda rikaduhamagara tukagenda tukabakorera nk'ivyo bikorwa ni ukuvuga tugabahereza iyo service nk'iyo kokipa nk'umurima tukababagarira canke kuvomera canke gupompa twebwe bakaturiha iyo service mugabo robo zikaguma ari za anti-robotics kubera iki bica byorohereza abarimyi benshi kuyigira ko axe kuko ntibazoja kwirukana ibyo kuvuga ngo tuzoja mu byo kugirisha ama reparation ibyo kwiyokipa na equipe technique ibyo kuvuga ngo amantunze ya entretien oya ibyo tuca tubiko hanyuma twe tukaguhereza iyo service urumva aho tuca dushobora gushikira abantu benshi batandukanye. Wow. Hari abavuga bati none ko atabarundi batifuza izo service nka muri anti robotics nzoronka aho mukwiza aya mamashini mu mirimo y'abarundi bose. Ikibazo cansubira kubaza nti mbega mu Burundi hariho abarimyi banini bahari? Inyishu namasanga ari yego kubera hariho benshi bamaze kumbaza bati mbega ubigejejehe bigezehe. Wow. Abarimyi bariho kandi bayikeneye abakeneye iyo service kuko ugiye kubiraba umuntu afise nk'hegitari zishika kuri 10 canke zirenga aramaze kubona yuko biragoye gukoresha abakozi 150 mu mwanya w'irya saison kirtire umaze gufata nk'ubu uvuga uti jewe nza kurima mu ndwi imwe mu ndwi zibiri nzobe namaze kugira nzobe nahejeje gutera ku bakozi 100 ku munsi sanga usohora amahera menshi cyane ndumurimye uretse n'ivyo uretse gukora ibiye nsanzwe ndi n'umurimyi ndazi ibibazo umuntu ahura nabyo birazimvye biragoye ni nk'uko ugenda ugasanga abakozi aragenda agakora mugabo akora nk'umuntu hageze saa sita arataha arafungura cyangwa akaruhuka cyangwa akanaguhenda cyangwa ugasanga ahereye gukora ngaha ugeze guheza hariya ugasanga ino byasubiriye kumera kubera iki babikoze umwanya muremure cyane ni ukuvuga ni igikorwa gisaba gukorwa mu mwanya muto byihuse kandi biri presi. Wow. Icyo nicyo zije gukemura. Muriko murabitubwiye numva ari ikintu gikomeye cyane. Muravye kuva mwatanguye gukora inorobo nize ntambamye muhura nazo muri kano kazi. Ntambamye iya mbere ni y'uburyo kabisa kuko ibyuma dukoresha ibintu byose dukoresha ibintu bizimvye vraiment birazimvye ni ibintu bisaba kwitanga. Iyo ni intambamye ya mbere. Intambamye kurikira ni y'ubumenyi nk'ubu wewe nk'akarero ndaguha byari byiza nk'ubu umuntu ashobora kuba avuga ati reka ndabe mve ngaha simbire nk'akarero ngaha i Buraya canke Amerika ho ibyo gukora amarobo biteye imbere ndabe mbega bariko bakora gute bageze hehe bakoresha iki amashini agezweho ubu nayahe mukacugira n'intunzeya n'ubushobozi bwo kubigira bwo kubizana ukabikoresha nawe ubwo n'ubu iyo ni intambamye ikurikira. Iya gatatu ni intambamye ifatiye ku bikoresho kuronka ibikoresho ngaha bihuriranye n'ibi bikorwa by'ubushakashatsi cyangwa by'ubuhinga bwa none ngaha mu gihugu biragoye. Ibintu bisaba yuko umuntu arondera hanze arondeye hanze urumva nico bica bifatana amadovize ariko mugana yo urumva kaca subira bikaca bigaruka kuri bwa buryo humba bikaca bigorana. Izo nizo ntambamye novuga ati ni nyamukuru muri kino kikogwa ariko uko mwanya ugenda umuntu agenda aragerageza ibyo ashoboye akabikora mu nzira ibyo atashoboye kuronka akaraba ubundi buryo ashobora kubikora. Nk'ubu we nk'akarero ndashobora kuvuga ati sindonka nk'imote nza gukoresha ngaho imeze neza isanzwe yomfasha kandi byoroshe nkaca mvuga ati okay ko nashoboye kuronka ngomba nikorera iyi wanje bishobora gukora bijya nyene
nkoresheje ivyo mfise ngaha ugakora imoteri iwawe ngaha nkaca mvuga ati ngomba ndagikora nkaca ndagikora nk'ifise imoteri wikoreye nk'iyinye ugiye kubiraba yego iyi ni modification ya demarere y'imodoka nkumva naciye mfata ati okay demarere y'imodoka ndiko ndagerageza irimwe ibyo nshobora gukoreshamwo hanyuma nkakora ico nifuza nkaca ndaba nkayitora nkayihindura uko isanzwe ikoze nkaca ndayikora uko nifuza hanyuma nkaca ndayikoresha kandi bikaca bikora uko nifuza nyene yego uriko muratubwira turi mu gihe turi mu mwana kazo 2040 2060 Burundi igihugu giteye imbere mbega gukoresha amarobo birashobora gutuma dushika mu mbona kazo zavyiwe nukuvuga uretse nayo ma service cyangwa kuyigurisha hanze bishobora kuzana amadovize yego burya ibikorwa ijejwe ibikoreye ngaha mu gihugu bigafasha kugwiza umwimbu tibikwiye umunwa wose uronse icyo ufungura hanyuma umufuko ukironkera inoti iterambere ntiturishikire kandi urumva mu buryo ibikora yihuse cyabifasha kuvuga yuko uko yofasha mu gikorwa mu iterambere ry'uburimyi bwabyo nabyo bica biza gufasha mu iterambere ry'igihugu nabyo bikaca biduhereza gushika mwayambona kazoza yego iyo twumvise naza turuva ko ahantu hari amasantere de recherche kabisa hazi incabwenge zikomeye mbega antirobotics irashobora gutuma n'Uburundi bumenyekana n'ahantu hari incabwenge turonka abashakashatsi bari ku rwego rugezweho ku isi cyane gose uti gute ahantu hose uzokumviriza ku isi iyo bavuze hari bashaka n'ama entreprise atanazwi mugabo byose biba byitirirwa igihugu nk'ubu nk'akarorero hariho nk'iyi DeepSeek uyumvise wumva Ubushinwa ariko iyo entreprise iri kirabikora ni bande bayizi wapi ariko n'igikorwa ubwaco gisohotse bumva yuko ari kije gukonkiransa leta zunze ubumwe za Amerika kikaca citirirwa Ubushinwa kandi ugasanga cyariko gikorwa n'abapeti hariya bangahe bibereye mu ga startup kabo canke haba mu zindi societe zari zose ugiye kumviriza ahantu hose habera ubushakashatsi bw'iki gihugu cyose cyama gifise amanunze ya amasosiyete atandukanye akora by'ubushakashatsi nk'ubu bumvise nka Huawei isohoye 5G Amerika ikakivuga iti oyahagarika ibyo bintu muri ko muragira gutyo urumva yuko ahanininya yatanguye ari Huawei ariko byarangiye ari Ubushinwa rero uno munsi nima ndiko ndakora nka anti-robotics byari bikwiye yuko n'igihugu cumva ati anti-robotics igihugu nimba bishika ko izi ndoto zanje ndazishika ko nka jewe mugabo ahanini impact ba ku gihugu kuko icyo mwifuza ni yuko ni impact igihugu waso igihugu naco kigizwe n'abanyagihugu ukuvuga ni nakora ku mwene igihugu kigatera imbere muri rusangi mba nterereye mu iterambere yego nico gituma mwuma mvuga ati ko biri kose igihugu kirashobora guterera naco ni mu iterambere rya anti-robotics bakaraba namba ari ibyo dufasha byo bari byiza cyane gose kuko no munsi nimba hari abanyeshuri baza bakiga ngaha anyi bakagira amastage bafashije igihugu nimba hari uwuja agakorera ngaha anyi nimba ari ibikorwa baneze imbere igihugu kuko uko umwe wese agenda araronka ku rugero rwiwe niko n'igihugu naco kiba caronse yego ibintu bikomeye cyane muri ko muradusigurira wari umuntu avuga bati mbega muri anti-robotics hadukora iyo robo umuntu yifuza gukoresha robo yiwe imufasha mu byo asanzwe arongora naho nyine ashobora kubegera mukashobora kumutunganyiriza mu bijyanye n'ibyo icyo mukivuga ku iki muramaze kuciyumvira
icyo numvuga ati ni ego cyane rwose uretse n'icyo cyonyine umuntu wese afise icyiyumviro ashobora kuvuga ati jewe ndumva afise icyiyumviro cy'ubuhinga hariho akantu ngomba gukora hariho akantu ngomba gukoresha hariho akantu ngomba niyumviriye kuba nokora mugabo ntarabona neza ingene nogakora karibu cyane barashobora kutwegera kuko si rya mbere hariho utuwapareye dukorera abandi dutandukanye umuntu araza akazana icyiyumviro jewe nifuza gukora ikintu kimeze gutya gikora ibi tuca twica tukiyumvira mbega twokora gute twogikoresha iki tugishyire mu ngiro gute turabikora ibyoye kabisa uretse amarobo n'ibindi turabikora kandi uretse n'ibyo umuntu arashaka kuba kugira ati ndafise apareye nkoresha ni ku kazi ni muhira mugabo irafise ikibazo mbega ntawe yiturabira nta ngorane arashobora kuduhamagara akatwitura yego uwifuza ubufasha bwanyu yo basanga he Anti Robotics ikorera muri business house na haruguru ya budget munsi gatoya ya Tedemir abazi kiraro cha banko bashaka kugifatirako ni haruguru gatonya yacu ni hejuru ya harakabare Maribu abarundi barihereza agacupa ndabizi mvuze Maribu ndazi yuko baca barahatahura neza cyane ni hejuru ni kuri nivikurikira barashobora kutwitura yego uretse no kuri telefone barashaka kuduhamagara kuri limitere ni 62 amajana 522 amajana 484 canke kuri reo kuri 72 287 ubusubusu 8 ahonye urashobora kuntora byoroshe cyangwa kudutora byoroshe canke ukaja kuri map hajya kuri Google Map ukandika Anti Robotics hariko contact zacu naho dukorera hariko urashaka kudutora byoroshe yego karibu cyane tuma dusana abasoze ubu hari umwana ari Mwaro Karusi Bwatemba hariya mu Bisoro n'ahandi mbega umwana yifuza kuba nka Armel akore irobo ziciye ubwenge ashikaho umujiza cyangwa arenge umuhanura iki impanuro ya mbere ni gerageza birashoboka simpaka ikintu kibe cyarakozwe mu kibano cyangwa kibe cyarabayeho kugira ngo wiyumvire ko wogikora oya ahubwo icyo wumva kiri ku mutima kigerageze utagishoboye rondera ubufasha haba mu by'ubumenyi rondera ubumaze kugerageza kugikora agucira agace mbega bikorwa gute ikindi nacyo uno munsi ubuhinga bwarateye imbere cya kuri internet gira ubushakashatsi hariho n'ikindi kintu abantu bariko bariyibagiza burya ibintu twiga mu ishuri birakoreshwa cyane gose bijyanye n'ubwo mubona nko muri physique ndayikoresha mécanique ndayikoresha électronique ndayikoresha mathématique ndayikoresha algorithme n'ibya programmation ndabikoresha ibi bya arithmetique ndabikoresha byose birakora rero ahanini umuntu afise indoto abonye ahantu hose hari ubumenyi ntazogenda arondera y'amafaranga azogenda arondera y'ubumenyi yicare kuko ubumenyi bungana n'agaciro uhaye icyo kintu kugwiza umwanya umara no kuvuga yuko connaissance ingana na attention multiplié par le temps umara uriko urahereza attention icyo kintu ibyo byose ubiciye hamwe curonka connaissance ibisigaye nabyo bisubira abana ba Burundi barafise baraciye ubwenge nuko ushobora kuraba kure ni byiza kugerageza bitarakogwaho bitarashika ngahanye ukumva yuko uvuga uti je ngomba ndagitanguze ndagikore nike kintu ego hari cyo mubwira abavyeyi rimwe na rimwe babona umenga umwana yokora ivyo bashaka rimwe na rimwe abana bafise mwe n'ivyiyumviro ba bloke kwera abo bagishangije ijyambere baciye intege mubabwira iki nabo ku bavyeyi nogira ati umwana avutse aba ari uwundi muntu
bisigura yuko azanana impano yiwe akazanana intumbero yiwe akaza abaho ubuzima bwiwe bisigura yuko umuntu wese yafise impano nta kumuca intege ni ugushyiramo ahubwo umutahe haba umutahe mu byo kongerereza ubumenyi muri icyo kintu mu kumutumbereza mu nzira utabishoboye ukarondera n'abamufasha kujya mu nzira nyayo no kumwankuraja bujyanye encouragement nawe yoba ari morale yonyine encouragement kuvuga ati icyo wakoze ni ikintu cyiza gerageza ubandanye ndabona umenga wosubira ukongereza yohora gutyo gutyo nico je no hanura abavyeyi encourage abana banyu bafate mu mugongo abafashe mu mugongo abafate mu nda kuko burya hanini ibihugu byose ubona biteye imbere byatejwe imbere n'impano no munsi wakoze imashini ordinateur siwe simpaka aba yaranabyize no mu ishuri wapi aragenda agaterateranya indoto ziwe mpaka gatora ikintu akavuga ati iki kintu ndabona yuko nogikora kandi rero n'ikindi naco ushoboye gukora ikintu si washoboye no kwigurisha habanamba kugerageza gushira hamwe abantu b'impano zitandukanye umwana wawe nimba ashoboye gukora iki umugenzi wawe akaba afise ubundi nawe ashoboye kuvuga ati cyo umwana wanjye ndabona yuko arashoboye kudandaza utuntu turiya hanye bashyire hamwe biga ingene bashobora gukorana hagati yabo ko ari babiri bashobore gusohora ikintu kimwe icyo uzosanga Burundi bwarateye imbere cyane gose n'imbere yijya mbona kazoza wow agushimire cyane bwana Ahmed mwakoze cyane gaye yari iteka ridasanzwe yego izere ko n'ikindi gihe nitwabamagara muzo twita tuguma twuguruye tuguma turi ngaho turavuga titi muduhamagaye tuzitaba mumvuze muti turasimbye kuraba nta ngorane ari igikorwa tugize tuzobahamagara natwe muze murabe yego nuko reka tubashimire mwaye vyo murimwo murabana natwe utambaro mugaza mbese biranagwaza ariko muhananye mutwereka gwa rukundo kuri mikro jewe nyene juste gari nyuma kamera mwita umusaze ni haramba ubuhinga ni haramba ubumenyi ni harambe abana b'igihugu bafise indoto imana ibafashe kuzishikako ndabura ko byari bije queen point bidasanzwe bye bye, la vista urawushira umushiro ushira none